Ndabaramukije mbega mwese mwandanya gukurikirana televiziyo Isanganiro kaze murano makuru twabateguriye hari nayo akagizwe n'ingingo nkuru zikurikira akuzi cari karabangamiye abanyagihugu baba muri quartier Nyabagere zone Gihosha ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho ngo gasambura inzu zabo iyo imvura iguye mu ntwaro bamenyesha ko n'ibikorwa byo gutera imigano muri ako kuzi byabaye impfa gusa kwera imvura yararanduye imigano yose bateye abakoresha ibiyayuramutwe n'abantu bafise imyaka iri hagati ya 25 na 34 mairie ya Bujumbura ngo akaba ariyo ifata ikibanza ca mbere ivyo byavugiwe mu nama yahuje mushikiranganje w'intwaro yo hagati na babura amatari b'intara kuri wa kane muri iyo nama kandi harimwo abaserukira amashengero n'amashiramwe atandukanye mu banwa ibivyo biyayuramutwe ngo hakaba harimwo abapolisi n'abasirikare bari mu bajejwe kubigwanya idonido ni mukanya Amakuru tuyahere mu gisata c'ubutungane ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini ngo bikwiye gukorera hamwe mu kugwanya ubugizi bwa nabi no kudahana byavugiwe mu nama ihuza abashingwa manza bo mu Burundi mu Rwanda na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Jean de Dieu Muzenge arongoye urwego rw'abashingwa manza bibujumbura asigura ko ari intumbero yo guhanahana ivyumviro kugira umwe wese agire ico akotse twari twakoranye kugira tuganire hamwe ku byerekeye gufashanya mu byerekeye ubutungane mu byerekeye guhana ibyaha mu byerekeye gukurikirana inkozi z'ikibi kuko hari usanga inkozi z'ikibi ikoze igicaha ngahe Burundi igahungira mu gihugu kibanye kindi rero twakoranye kugira turabe duterane ibyumviro turabe ico twokora kugira ngo ibintu nk'ibyo bihagarare habo gufashanya kw'ibihugu habo gufashanya kubashingwa manza habe gufashanya kubacamanza n'abashikiriza manza mbere n'abajejwe inzego z'umutekano kugira baganire byerekeye gucungera imbibe no kuraba kugira abakoze ibyaha bahanwe mbere habe no guhana abakwiye guhanwa kuko hari aho usanga iyo habaye amatohoza mabi ushobora gusanga hahanywe abatategezwa guhanwa nico gituma mu vyigo twadutekanije hazoba kuganira ibyerekeye amategeko bwa mbere amategeko agenga gukinga amabi guhana ibyaha amategeko mpuzamakungu hamwe n'ay'ibihugu tukazoheza tuyigira aho twirabira hamwe turabe ico abashingwa manza bokora ico abacamanza bokora n'abashikiriza manza n'inyamiramabi mu ntumbero yo guhasha ibyaha bishobora kuba hagati y'ibihugu bigatera ingorane abene igihugu abanyagihugu batandukanye muri ivyo bihugu ico twomenya kandi mumenya turi ku isi kandi turi mu bantu nta na rimwe tuzokwigira tutunga abamarayika muri ibihugu byacu ibyaha birabaho ariko iyo bihari ikiba gikwiye no gukorana kugira bahane ababikoze kugira bitume n'abandi batabikora cyangwa bagabanuke abanyagihugu bo muri quartier Nyabagere muri zone Gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko babangamiwe nakuzi cari gaca muri iyo quartier hagasambura amazu yabo iyo imvura yaguye ivyo biremezwa na Emeline Nzubahimana umwe mu bajejwe intwaro muri iyo quartier bose basaba leta kubandanya ibikorwa byo kubaka ako kuzi bahereye ku isoko ryako Jean-Marie Vianney Ngendakumana amazi ava ruguru akadutwara inzu zose zasubiye kubomagurika abona ururuzi ruri mu bintu bitwononera kuko murabona ko rusogera gwinjira mu mazu y'abantu ni bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera yakuzi kitwa cari gaca muri quartier Nyabagere iri muri zone ya Gihosha turi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura abo banyagihugu bavuga ko imvura iguye ibintu bitari bike vyononekara harimo n'amazu yabo abomagurika twebwe ururuzi ni kuri nk'ubu ntiturara turyamye kubera ikibazo cy'uruzi amazi ava ruguru akadutwara inzu zose zasubiye kubomagurika
gusenyuka nukuri muradutabara muze murabura uruzi murutwubakire nukuri muzoba mukoze muraza nukuri twebwe ibyacu byabaye birebire aha muri quartier Nyabagera imvura iguye ntituryama byo none karamaza aragenda uturima tukagenda kila kintu cyose naho kabaga kone usanga n'udusafuriya twatwawe ani tugira n'ikintu dutekamo ururuzi ruri mu bintu bitwononera kuko murabona ko rusogera gwinjira mu mazu y'abantu nk'ubu unye nk'imvura murabona umuvuduko iri kirazanana iyo imvura iguye bivanye n'umuvuduko wigwanye arahasiga ubuzima ndetse natwe bw'abanyagihugu tukahasiga ubuzima nibikorwa bakora byo kuzibira ako kuzi ngo biba imfa gusa nkuko bishikirizwa nuno munyagihugu turagerageza gukomeza inkombe ariko bica bigenda kuko ubu ramaze kwaguka cari imaze kuba uruzi kera karakantu bita karave ariko karaburuzi rero urumva biriko biraturengera uburyo dufise dushiramo uburyo budasanzwe ariko bivanye na mikoro make ubu mihana tuba dufise turabona ko nutwo tugize tuko turakomeza dutera imisuna dutera ibiti dutera ivyatsi bikomeza inkombe usanga byose bigiye abanyagihugu bakavuga ko ivyo biva ku bikorwa byo kubaka ako kuzi byahereye aho gashikira aho guhera iyo gaturuka turavye fo hariho bagiye bararukora rumeze neza nta ngone ruteje ariko natwe sinzi ico byoba bisaba kugira natwe mugarukira agateka kacu hari hepfo barubaca ariko mugabo twebwe tubona umenga ntituzoshikirwa vuba nukuri muragerageza muze murabe ko tuvuga ikinyoma cage twoba tuvuga ukuri twagiye tubona urya muserege uri kuri RN1 niho bace bihutira mugabo bibagira ko bohera aho ruhera bisaba uburyo bwinshi atari leta ndabona tw'abanyagihugu navyo twokwishobotse Emerine Nzubahimana umwe mu bajeje intwaro ngaho muri quartier Nyabagere ashikiriza ko mu ntwaro bahimiriza abegereye ako kuzi gutera ibiti byo kugakingira ariko ngo bikabimfa gusa ngo kuko imvura iguye byose bica bitwagwa turahimiriza ikintu kijanye no gutera imisuna n'ibindi biti kugira ngo twikingire kubomagurika cyane ariko nubwo tubikora ivyo bintu hari gihe bisendwa akakuze kakarutwara kakatwara n'ibintu tuba twateye kugira ngo dukingire inkukura uwo ajeje intwaro hamwe n'abanyagihugu baba ngaho muri quartier Nyabagere bagasaba leta ko yo kubaka ako kuzi muri bino bihe vy'imvura mu myaka 3 iheze ako kuzi kacari kakaba karigeze guhitana abantu batari bake n'ibintu byinshi vyabononekariye biturutse ku mvura nyinshi yari yaguye muri ako gace bituma amazi ashwara mu mihana y'abantu kiri mico gisata cibidukikije gusibura imiserege hamwe no gutera ibiti nako bikingira isi biri mu nyifato guzikwiye kuranga abanyagihugu baba mu bice bigeramirwa n'imyuzurira hamwe n'isidagurika gisi impanuro zitangwa na Engineer Innocent banigwa n'inzigo muhinga mu by'uburimi n'ibidukikije habikirije mu gihe leta irutse gutangaza yuko imvura izoba nyinshi muri aka gatasi nk'ubu twaronse amakuru ava mu kigo kiraba ivy'ibirere ije kivuga yuko tuzoronka imvura nyinshi aha mu Burundi birumvikana ko ahantu nk'izi komine ziri ahantu mu biyaya ikintu ca mbere cihutirwa nicuko imiserege yari ihari amakanevo yari ihari asukurwa kuko mu gihe imvura ibiguye hari byinshi twagiye tubona amazi usanga aba menshi ugasanga mu gihe amakanevo ntasibuye ayo twari dusanzwe dufise cyangwa ugasanga arimo imicafu ugasanga bigaca bitera amazi guca atayo makanevo aho yategerezwa guca agaca atera imyuzurire ikindi ni icuko muri ubwo burere tuvuga hariho uburere ingingo zofatwa zishobora gufatwa n'abanyagihugu bwabo zitezwa gufatwa na leta aha tukavuga ko nko kwimura abantu bagatwagwa handi mu kindi kibanza kuko nkuko tubibona bikorwa mu bindi bihugu iyo tumaze kuba turonka uburere burinda busohorwa mu vyigwa vy'igihugu bakavuga tuti ubu burere n'uburere bwo kwamiza ko ijisho mu bijanye nibiza igice kitubona ko abantu batokwimukwa nuko boraba amakanevo ahari kanevo zihari zigasukurwa izindi na zari zihasanzwe zikagurwa kuko hari amakanevo dusanga yubatswe hakira amazu makeyi ugasanga uwategekanije yagira tuti twebwe turiko twubakira amakanevo inzu zitanu canke inzu 200 mugabe nyuma y'imyaka 5 ugasanga izo nzu zarabaye amajana byumvikana ko uko amazu yagenda gwira muri ico muri ako karere niko
amakanevu yagomba guca yisunga ayo mazu ari muri ico gice kandi ico ni ingaruka yuko twebwe hanini ibice byinshi nk'ubu mu Burundi tuvyubakamwe bitatunganijwe ubundi cogombye kuba ingorane kuko mu gihe ahantu bahatunganije baba babona amazu azohaja hambagaca bahubakira n'amakanivo babona ashobora kuzakira amazi avuye kuri ayo mazu ico rero ni ikintu gikomeye cyane mbere twe tunahanura ko nejo haza igihugu kitubanuye kivyemera ngo abanyagihugu bacu banaye babikora uko yabona ko igihugu coje imbere kugira ngo ari abanyagihugu bifuza ko baba kikahatunganya hama abantu bakaza kuhaba cyamaze kuhatunganya ni naho niyo miserege idatera ikibazo hanyuma ku makomine nayo canke uburere twavuze buri ahantu hatemba ikintu ca mbere cihuta nuko abanyagihugu bafatikanije n'abajejwe intwaro n'abaje baje by'uburimi n'ubworozi mu makomine no ku mitumba bufashanya kugira ngo bace imikobeko ikindi gica cihuta iyo mikobeko bakayiterako ivyatsi ikindi nuko iyo misozi ishikingirwa igategwa ko ibiti nivyo ivyo biti bitewe uno munsi nivyo vyatsi bitewe uno munsi ntaco kubisanzwe bidufasha ubunyene mugabo ikica kidufasha ubunyene nuwo mukobeko wabaciye hama ivyo vyatsi nivyo biti botera navyo bikazodufasha ejo kuko navuze ko barinjiye mu gihe c'ihindagurika ry'ibi ivyo uko turonka imvura nyinshi no mu canke tukayibu ivyo tuzovyamana mugabo iyo n'ingendo twogira nti yo birakorerwa mu gisata ca politike mugambwe Sahwanya Frodebu saba ubutungane kunyarutsa urubanza rwa Kefa Nibizi harongoye umugambwe Kodebu yahagaritswe acarafungwa ku munsi wa kabiri uheze kugira arekugwe hakamo ka Patrick Nkurunziza arongoye uwo mugambwe mu kiganiro cyo kuri wa kane mu ntumbero yo kwibuka imyaka 30 iheze hagandaguwe uwahoze ari umukuru w'igihugu hakaba n'incu ya demokarasi Melchior Ndadaye agandaguwe uwo harongoye mugambwe Frodebu akaba yasavye leta n'umugambwe uri ku butegetsi guhagarika ikumirana mu vya politike tumukurikira Ubyo nagiye ndumva byashikirijwe byaranze incungu yacu y'u Burundi umunsi arahira yarasabye cyane ko impunzi zotahukana mukamuzi ko ngo mu gihugu cy'u Burundi dufise impunzi nyinshi cyane ziri hanze duteye akamo leta rero ko izo mpunzi yonyaragasa mu maguru masha bagafasha zigatahuka hama ikindi nakunze kumumva ko cyane yarakunda gusaba ko abarundi boreka gukumirana mbere yaravuga ko umugambwe Iprona hari abarundi yari yarakumiri n'uburo biribonekeza twashaka gusaba cyane leta n'umugambo uri ku butegetsi ico kintu cyo gukumirana boraba kikagabanuka abarundi bose bagasabikanya ibihari uko amategeko agenga Burundi abivuga ko abarundi bose babwirizwa gusabikanya gutwara igihugu kuva hasi gushika hejuru kibonekeza rero ko ubu atari ko bimeze twadusaba rero ko ubishira mu ngiro navyo mu maguru masha kindi twanagenda mwumva ko cyane yagiye arasaba ko ariho abafungwa ba politike hariho benshi cyane rero bazira ubusa usanga bari iby'ibitoki abandi barababesheye abo bose twosaba ko bafungurwa hagira ko ronsa ubutegetsi ko boraba bakanyarutsa urubanza rwa president Kefa arongoye umugambi Kodebu nago nyene rugacika mbere tugasaba ko nawe nyene bomurekura hamwe n'amashengero bose hamagarirwa kugira urunani kugira bagwanye ibiyayuramutwe byavugiwe mu nama y'abahuje n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati hamwe n'ababura amatari b'intara kuri uyu wa kane abagezi bashikiriza berekana ko abanwa ibiyayuramutwe benshi bari hagati y'imyaka 24 na 34 Meri ya Bujumbura ngo akaba ari yifata ikibanza cambere Francine ndiho kubgayo Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu hamenyesha ko ayo mashira hamwe yatumiwe kugira barabire hamwe bikuru vyokogwa mu kugwanya koko ikoreshwa ry'ibiyayuramutwe mu nama yo kuri uyu wa kane hamwe n'abajeje intwaro amashengero n'amashira hamwe hataho yegamiye mu vya politike bagaruka ku biharuro vyerekana ingene ibiyayuramutwe bikoreshwa mu gihugu cy'u Burundi umwe muri bo Patiri Desire Yamuremye amenyesha ko abantu bafite imyaka iri hagati ya 25 na 34 bakoresha ibiyayuramutwe barenga ibice 50 kwijana Meri ya Bujumbura ikaza ubwa mbere harigeze kuba raporo yerekana neza yuko aeroport icako kokaine nyinshi muri East Africa ari Bujumbura ibyo rero yakwakushyirangaje imwe mu kwiye kubikorerako ubu ngira byarahagaze mugabo mu 2020
twarabambere mu aeroport acako kokayini ariyo nayo mpamvu mwabona mu bantu benshi mu voyage imifuko yacu barayisaka cyane usumba abandi iyo ugeze ku aeroport menshi nkayo muri Afrika yo muri West ngabareka turabe duhereye ku cirwa kizwi cyakozwe n'ubushiranganje bw'amagara y'abantu tuca dusanga yuko abari hagati y'imyaka 25 no kushika ku myaka 34 tubyumve neza kuko abo nibo bakorera igihugu nibo benshi 50 n'ibice 4% by'abanwa ibiyanyuramutwe ugiye kuraba abenshi mu bakoresha ibiyanyuramutwe n'abakirisi abakabiri n'abayisilamu ikindi nacyo twomenya hari intara zibangamiwe gusumba izindi babura amatari banyumva intara ya mbere ibangamiwe muri Meri muri Sokara abenshi mu bakazana n'abapolisi bo muri Jemini abagiye barashikiriza ivyiyumviro bagarutse ku bijanye n'amakenga bafise mu gihe abadandaza ivyo biyayuramutwe baba bazwi naho bidandarizwa ariko bikabandanya bikoreshwa ku bwinshi kandi inzego zofasha kubigwanya zihari buramatari w'intara ya Bururi muri iyo nama ntajya umunwa Colonel Leonidas Bandenza amaso avuga ko ari ugukora atagutinya aho babinywera harazwi hari intwaro turiko turagora ba musenyera ba pastori gusenga ujya zopfufahaza ashiremo yengereza kugira umuntu ahinduke Imana idufashe mu bwangu ikintu gikomeye cyane ni mwebwe mwese haba mu kibano haba muri administration haba muri police habe synergie kandi turihe ihangiro tuti dufashe umwanya ungana uko mbeho abafashwe tubakoza gute tubashira mu mbimba kandi tushira muri centre de l'éducation rero twagomba kubasaba mwebwe mwidandifiye les trafiquants ndazi ko tubazi twese aho turi mugabo twese turabakora ko tugasha reka rero tubinde tubafate abitavye iyo nama yo kuri uyu wa kane co bahuriza ko nuko kugwanya ibiyayuramutwe byo bumwitwarariko wa bose kugira umuti w'ingorane uboneke umushikiranganje Martin Teretse akaba yavuze ko abajejwe intwaro boja imbere y'abandi Nukuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye mubandanye mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya